je abantu bakunda bavuga ngo ndatwenza niyo bandavye baca batwenga nani ko bibona cyane cyo tuma wabonye abantu bose twahamagaye bavuye i Bujumbura n'abantu bafise izina kanaka muri filime bamaze gukina bamaze guparticipa Igifaransa bamaze guparticipa muri filime ngo guparticipa bafise ibikorwa bakoze general certifice nara certifice kuko ndazi ibikorwa nakoze. Hey bakunzi ba Bujahi TV bakunzi ba entertainment gize 257 turabaye miriwe bwakeye bivaye naho muherereye. Ubu turi mu ntara ya Ngozi ngo twabimeye ko tubazanira amakuru atandukanye agize entertainment ya 257. Donc turi mu ntara ya Ngozi aho habaye conférence de presse ya film igiye gusohoka vuba. Donc ikaba irimo umwanditsi akongera akaba n'umukinyomareresi mukunda cyane yitwa Abel. Niyo twashoboye donc kuronka yaduhaye n'ikaze kuri micro muri kumwe na Davina Monica behind the camera ni CK the professional. Turabaye mwiriwe Amahoro Monica urakomeye meze fresh nange gutwe gutarabwa ikintu kimwe nange gutwe gutarabwa ikintu kimwe nivyo sawa jura twenga cyane ushaka gutwenga cyane niyo mbe nasabye umwanya urambuye cyane gusumba 10 minutes wampaye munja make kutwenga zo turatwenga naco nitugere Bujumbura turi muri vyinshi ariko vraiment je guheri je abantu bakunda bavuga ngo ndatwenza niyo bandavye baca batwenga nani ko bibona cyane. Okay, merci Monique. Turabashimiye kandi kwa mwatwumvise donc twaje ngamwe twafashe neza twaryowe nani twafunguye twanyoye twahaze twaborewe. Mwaborewe? Kubera umunezero. Afanye umunezero. Okay, nangize ngo mwaborewe inzoga wayanganije imbere ya kamera. Je umukristo sisoro yego. Donc twabonye ko mwagize conférence de presse ya film igiye gusohoka vuba. Ikibazo mfise ni kimwe nimwe wanditsi wino filme canke donc warakinye tubisanzwe. Filme yateguwe n'irishirame ryo ngaha BBF hanyuma ihinyanyurwa neza ishirwa ku murongo n'uwitwa Fanny Lavine afatanije n'undi muntu nyene wo ngaha yavyigiye n'abantu babiri bashoboye kuyishira ku murongo. Gusa muri filime abantu bose barahana ivyiyumviro naje simbuzi ivyo natanze nk'ivyiyumviro kuko urabona sindi muto nkuko ku buryo nobura ikintu nuhirira rero ndi ngaha mu buryo bwo kuhirira kugira filime igende neza mugabo abashoboye kuyandika neza ni Fanny n'uwo muhinyanyuzi wo ngaha Ingozi. Donc niyo mpamvu mwaje no gukinira ingozi ko umuntu wayanditse n'uwini Ngozi nyene twaje gukinira no kuko iciyumviro cyo gukinira no filime cavuye aho Ingozi umuzi wo gukinira filime ni ngaha Ingozi. Abateguye ifilime baba ngaha Ingozi nibo bagize ivyiyumviro gira bahamagare abanyabujumbura cyo tumare twategerezwa kuza ngaha Ingozi. Donc mwavuze ati nta kamaro to kwa dukinira place imwe reka twereka amakungu ko ubundi bwo Burundi naho ari muri interieur hose ni heza. Mu bisanzwe umaze kubona no ngaha Ingozi uburyo hasangira murabona n'ahantu ngiraza ko babereka Ingozi ni nahantu hateye imbere cyane nahantu hateye imbere gose ku buryo ntushaka kuvuga ngo uri Bujumbura none ahantu heza gukinira oya no ngaha harahari. Kandi ikindi ari ukuntu abantu usanga muri kapitale ari abantu bamwe bumva ubuzima bwose ngo ni kapitale mugabo twese uko twashatse collabo dushyize gukora ahantu hose mpamagaye ahantu hose nkaza tugakorana kubera baba banyizeye nk'umukinyi nuko muri Bujumbura nakora ibikorwa byinshi kandi byamenyekanye bakagera mu mahanga bakagera mu ntara bakabona ico maze harimo bakampamagara nico bituma ndi nga muntu mbere yo gushigikirana kubera babonye ko hari ico nshoboye mu bijanye no gukina amareresi. Donc muri conférence de presse twumvise yuko hariho ukuboko k'umuntu igeze gukina film ikaba international igashika muri Amerika nawe afisemo support muri no film. Afise support nawe ari mu bahinyanyuzi ari mu bazohinyanyura no filime nawe. Image uha iyi filme ni yahe donc message mwashitse gutanga imeze gute ni ivyerekeye ijambo ry'Imana canke harimo na profane gatoya? Message ni ijambo ry'Imana na profane kuko filime itandukanye n'indirimbo. Ushaka gukina filime ijanye n'ijambo ry'Imana gusa uhava usanga uheze mwishengero ukaja mwishengero ugakamera korale ugakamera diakoni ugakamera aho niho ubugiye muri systeme y'ijambo ry'Imana gusa. Mugumaze uja muhira ukanyereka amasaha nuteka ukaja muhira ukanyereka saro ukaja muhira ukanyereka uba wamaze kuja muri domaine y'ubuzima busanzwe. Rero twe muri filime dukina ijambo ry'Imana twongera tunigisha
ubuzima busanzwe muri rusange kuko natwe abakirisu ntituba mu ishengero gusa tuba no mu buzima busanzwe turabadandaza ibibazo duhura navyo nk'ivyo abandi bahura navyo turi mu buzima bwose bwa misi yose rero filime irigisha nivyo ubuzima irigisha ijambo ry'Imana kandi ikigisha n'abantu imibereho y'ubuzima bwa misi yose tukerekana ingene abantu hariho n'abagizi ba nabi bashaka kugira nabi umuntu bakagira nabi umuntu bamuziza ko yateye imbere iki ariko uko bitari biza twigisha abantu ko bobireka ni inyigisho rezo mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose. Ni ikihe kintu cari gisabwa kwinjira muri filime nko nkabatwebwe taronse iyo chance no kumenya ko ari filime kirakino twe dukeneye kuparticiper natwe? Nibaza ko ikintu cari kenewe ca mbere wateza kuba uri muri BBF canke Rise and Shine d'abord abo ngaho Ngozi. Ikindi cari gikenewe gikurikira cari c'umuntu amaze kubaka izina mu gikorwa ca filime cyo tuma wabonye abantu bose twahamagaye bavuye ibujumbura n'abantu bafise izina kanaka muri filime bamaze gukina bamaze guparticipa Igifaransa bamaze guparticipa muri filime no guparticipa bafise ibikorwa bakoze nk'u general certifice nara certifié kuko ndazi ibikorwa nakoze certifié ndazi ibikorwa nakoze muri filime rero ndaramaze guparticipa rero wewe ntiwari kuzamo kuko wewe nturaparticipa muri filime nawe bikorwa urakora bijanye na filime tukuzi nk'umunyamakuru abanyamakuru bagize conférence de presse yaguhamagara canke iki mugabo muri ibi bikorwa twashatse abantu bamaze kugira igikorwa bamaze gukora muri filime niyo jambo nagumye mvuga mu Gifaransa ikandira kwera amashuri make umuntu amaze gukora igikorwa muri filime amaze guparticipa guys yavye guparticipa no gucertifier donc twebwe abantu bato tubatse izina donc vyeke vya filime nta n'umwanya mwaduhaye yo kutwigisha ati nimuze tubigishe namwe kugira ngo nitwahava peut-être muze mudusubirire genre mara twimye ijambo harimwo bashasha bari muri filime mugabo ngaha nyene abo ngaha Ngozi yego bari muri iyo groupe ni bashasha ntibanamenyerewe cyane mu mafilime twebwe abatawunere mwaratwirukanye Bujumbura bazanye abantu bo muri ryajambo navuga bafise izina bibujumbura bugiye uza kuba nawe umaze gukina amarelesi bakuzi gutya gusanga bawuteye akama. Okay, ntatunza gutana nimero yanyu nzo ndabasaba kuba musha amafilme yanyu kandi bu mustar nkamwe. Yego cyane. Bon, filme mufise mwavuze yuko mufise intumbere yuko iba international. Ikinwe mu ndimi zingana gute kugira ngo tumenye yuko ifilme kawaida izoba international. Donc ko biri kose mufise aho mushaka kuyigeza. Mufise cyo mushaka mufise no kuyigaruza no kugaruza amahera mwayishize mu kumutaye mwashizemo ni mwinshi. Donc twariko tubaza ikibazo kimwe iri international ku buryo mva mwayikinye mu Kirundi uzogarukira ngaha no mu Rwanda niho muntu ushaka kumvikana. Ikimwe mu Kirundi ariko ntibituma itaba international. Kuko kugira ubwo ikintu kiba international nuko kiba ari Kirundi kivuye i Burundi kikaba international kikagera hanze kikamenyekana kandi kivuye i Burundi. Nk'ubu jewe nkoze mfashe nk'umukeke ukava mvuze umukeke. Eka mvuga ikijubu cyo mu Burundi kikaje muri Amerika bakijya kigakunda kije kiba international kuko cariwe n'umuntu ari muri Amerika kandi kivuye i Burundi. Reka dufate filime tuyishire mu Kirundi hanyuma igere hanze ibe international. Umuntu yifuze kumenya ati eske aba bantu bakina ibintu ni bande twakinye mu Kirundi mugabo bitavuze ko tudashobora kugira bijya byo gushira mu Kongereza nko munsi kugira umuntu ashobore gusoma mugabo ifilime ariko ndabaza n'ubundi ariko ndabaza yuko ego mushaka kuba mutayikinye ngo genre ngo hagire ngo umuntu agire translator translating agishe mu cyonje mu Gifaransa mugabo kuba mwarashize ko kajya ka donc burya bu parole bwo musi bwo mu Congereza twashaka kumenya. Ego nabwo burafasha burya kuko turatahura yuko mu isi ndimi ni nyinshi cyane kuko abantu badukwegeye nibajye abantu bagiye kuba ku ruzu rurerure bashaka gusanga Imana mu ijuru nibo badukwegeye nibo tuma n'Igifaransa ndakivuga nabi ngomba guparticipa ntibyari bikenewe ntabwo byo kwivuga Ikirundi gusa mwe abatipe bagiye kuduza uruzu rushaka kugire hejuru ku Mana Imana gataba abatipe je aba barasanze wanje urazi umuntu aje gutera mu vyo ari wowe waremye ijuru niza ate batipe barasanze wanje reka je ndabereke ingene ibintu bigenda ikizana ivyo nyene bifarazi ivyongereza urumva rero biravurugana birahara mugabo rero nico turagitahura turataroka abantu bose batazi Kirundi batazi ururimi rumwe nico gituma dushaka gufata akantu dukandika nko munsi ati mvuzi ibi kugira nawe ashobore kumva basibe international umuzungu ashobore kumva ati abantu bariko baravuga ibi. Ikibazo ca nyuma canje niki nihe image uri kuraha iyireresi idisumba izindi reresi zoba zarasohotse wo arakinye nihe image est très important que de
Imagine ndayihanuka ari filime nziza kuko ari filime ihuriwemwo n'abantu nyene nabo badasanzwe. Filime ntisanzwe kuko ihuriwemwo n'abantu badasanzwe. Image mu ncamake novuga image ndayihaniye. Donc reka tugushimire ko waduye kano kanya kandi kuko watwumvise tukava i Bujumbura nk'abantu nk'abatwigwa duhaye voyage. C'était la première fois tuduze ingozi. Oh! Kumbe Merci beaucoup cyane. Cyane kiri mudambere nshimye. Kandi twa nibazo wahakunze ingozi ni muri ntara ni heza vraiment umuntu arazi. Zora ndahaza vraiment. Arazi ibintu vy'amaso vraiment ingozi ni heza cyane. Zora ndahaza kandi merci beaucoup cyane. Waza wenyene. Yego bishobotse. Umuvyeyi azokwemera ko uzi ingozi wenyene usohoke. Cyangwa ufise umuntu kereke pare muzoza muraza. Uvuge bavyumve amenye ko ari we azoza nyene muzoza murazana nurya nyene. Nkuwanzananye na cameraman numva nzanzana na cameraman. Sohotse nzanizana. Reka tubireke basi. Reka tubashimire. Murakoze cyane.